Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kenda baramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya 24 kwezi k'umunani umwaka wa 2025 mabona yuko tugenda turangiza ukwezi k'umunani dusatira kwinjira mu kwezi kw'icenda. Ndamutse cyane abanose dukurikirana aho baherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu ciza cyo Burundi, tubagiye abari muri Kongo, mu Rwanda, Uganda, Kenya, Mozambique, Zambia, South Africa n'ahandi henshi tubagiye n'abari mu migabane nka Burayi, Aziya ndetse na Amerika, bumve yuko tubaramukije ndetse tunabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Tuvugana nkuko navuze turi kwigenekerezo rya 24 ejo aho bukera tuzoba turi igenekerezo rya 25 umunsi udasanzwe. Umunsi hazoba hariko haraba amatora y'abakuru b'imitumba cyangwa aba chef de quartier. Rero muratumiriwe wese, nk'umurundi wese afise ubwenegihugu bw'Uburundi kutiya ku bwenegihugu mukuri kuja gutora abazomurongora mu myaka 5 iri imbere. Rero twese ejo no kuzindukana niyo kugira ngo dushobore gutora abazoturongora mu myaka 5. Abantu benshi bariko baravuga ngo nitwo turabaha amakuru y'imirongo y'urugamba, ariko ubusisanguzi ibyinshi yari yabivuze, yari yababwiye kubijanye n'umutekano muke uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzania. Ndazi ikiganiro mwashoboye kugikurikirana, ndetse ababwira na drone y'umuhari w'inyeshamba za RDF yahanuwe. Ibi byose mwarashoboye kubikurikirana. Ariko no munsi mbere yuko twinjira amakuru yacu nyezina bacaye cyane kuri ku murongo w'urugamba, nagira manze n'ishuri no commentaire ari umuntu yanditse commentaire aho avuga yuko tuko turabaha amakuru nkaya turiko turakokeza intambara. Rero uwo muntu agenda mubwire yuko kenshi intambara zaraba abantu benshi bakavyumva kutariko kubera bavyumva ku matwi, ariko je navuga ko atari ubukokeza ahubwo ari uburyo bwiza kugira ngo abantu bashobore kuronka message mu buryo bwizewe. Rero mba numva ameze nk'uwihenzeho gato twinjira no mu kiganiro cacu cy'uno munsi. Ndazi yuko abantu benshi muriko muribaza ingene situation zifashe mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse no mu Kivu, no cyane kubijanye n'umutekano muri rusange, ibijanye n'amasezerano ya Doha. Abenshi n'ubu baracatubaza ati vyahereye bimeze gute. Inyuma ya itariki 18 zigeze, harabura ubusinya aba leta ya Kongo ndetse n'inyeshamba za RDF cyangwa leta y'u Rwanda na M23. Abantu benshi bagumye batubaza uko vyifasha, ariko twarababwiye yuko leta zunze ubumwe za Amerika zashoboye gusha zirungika zino mpapuro mu bihugu vyose, haba mu ba M23 barazirungitse mu makote yose, ndetse barazirungika kuri kote ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ibasaba yuko bosinyira aho bari batarinze gufata ingendo berekeza muri Qatar Doha kugira ngo bashobore gusinya ayo masezerano. Ariko kugezana n'ubu amasezerano nta mukono arategwa. No munsi tuvugana leta zunze ubumwe za Amerika yaratanze amasaha 48 yo kugira ngo iyi migwi yose kandi ibiri, haba ku mugwi wa leta ya Kongo cyangwa ku mugwi w'inyeshamba bebe basinye. Ariko turabona yuko aya masaha ari ku musozo, amasaha ari kararangira, ariko ntituramenya ibyoba uko vyoba vyageze. Kumbure nyamba amasezerano ya CCRF yashoboye gusinywa, tuzoza tubibabwire mu kindi kiganiro mu buryo bwimbitse. Muga ubu tuvugana pe nta cemeza, nta makuru turaronka yuko ari amasezerano yoba yamaze gusinya. Tugaruka neza na neza mu gisagara ca Goma, hari byinshi biko birahavugwa. Ndazi yuko mwamuzi byinshi kuturusha, ariko rikafata kagenda babwire yuko mu bijanye n'ubuzima bw'abasirikare ba M23 basanzwe bari ngaha muri gisagara ca Goma canke mu micungararo yaho, ubuzima butifashe neza. Aya namwe dukura mu makuru yaba M23. Yes, araba M23 bavuga ati kabisa ibintu biko biragenda neza, aho bavuga yuko abasirikare bamwe bari muri no muhari baza batambuye gucimba canke gutoroka
bivanye n'uko inzara cyangwa kudafungurirwa neza gupokera ibifungurwa bitaba biriko biraboneka neza. Urumva yuko zino nyeshamba kabisa hari ibintu bitoroshe, ntiziko zirafungurirwa neza nk'uko bikenewe, mu gihe abenshi bagiye muri ico gisagara ca M23 bazi yuko bagiye kuberamwo ababosi, abandi bagiye kuronkamwo ibiti bigiye bitandukanye, ariko abenshi ko vyagiye biraboneka neza yuko bashoboye kuba desi kubera ivyo bifuza canke ivyo bari barijejwe atari ivyo babonye. Ko nta muntu yokubwira ko agiye kuguhemba ibihumbi 2,000 vy'amadolari ku kwezi bwa bikarangira ubuze n'umuceri canke ubugari bwo kurira ku rugamba. Murumva yuko ari ibintu vy'akamaramaza. Iyi nkuru ndazi yuko abantu benshi bamaze kubibageraho, ndetse twavuganye n'umwe muri bo aratubwira ati kabisa ibintu sindi bimeze neza, ko namutelefone ku murongo wa telefone arambwira yuko adashobora kumbwira byinshi, ariko arambwira ati ibi bintu kubijanye no gufungura n'abasirikare batoroka vyo nivyo kabisa, ntimwibaze yuko ari ububeshi. Rero n'amakuru tubandanya kubatohoreza, ndetse andi makuru yambwiye yuko abatorotse nabo bariko bararonderwa n'izi nyeshamba za M23 kugira ngo bashobore kuza, abantu bashobore kuza kumena amabanga. Murabona yuko no mu gisirikare haba hari amabanga menshi kandi menshi cyane. Mu migwano yabereye muri teritwari ya Fizi mu munsi w'ejo, harashoboye gufatwa abasirikare batari bake b'umuhari cyangwa w'inyeshamba za RDF kabisa. Abakeneye amafoto n'amavideo kaze muri group WhatsApp kugira ngo tubahe abashoboye gufatwa, aho mbere bagifatwa mu bo berekanye abasore babiri bagifatwa babanje kwigira baragi, ariko mu nyuma baragondojwe nyamba ariko bwo kubabazwa baravuga, ndetse bavuga aho bari babitse ibigwanisho n'imigambi bari bafise y'ukugene bagomba gutera muri Uvira. Mu bisanzwe bavuze yuko baje bava Igoma berekeza muri ibi bice birimwo abandi kugira ngo bashobore kwihuza nabo bashinga uvu hamwe kabisa, bashobore kurwanya umwasi ata kibazo na kimwe. Rero abo basore barashobora kuba basigwa mu ntoki n'abawazalendo. Abawazalendo murabizi nta bushobagira, abawazalendo nta bushobagira pe, muravyumva baco bakorera, ariko bakabakora ico bakora kose mu gihe baba batanze inkuru bamaze kumenya ibitari bike kuri abo bagwanyi b'inyeshamba za M23. Ariko uko bigaragara bari abana bakiri bato mu rumano rw'imyaka 25, babana b'abanyarwanda. Murumva yuko umwana w'umunyarwanda kabisa akomeza gusiga ubuzima canke gutikirira hariya mu misozi miremire ya Fizi. Ibi biri mu makuru twabaronke no munsi twagomba kubasangiza, ariko urabona yuko dusanga tutari kumwe kumbure, turaza kuba kumubwira ngo dushobore kubabwira inkuru yariyo yose mu buryo bwiramvuye ata kibazo na kimwe. Amakuru sayo gusa Beni ndetse na Butembo umutekano nuvuga ko udakwiye neza, kuko abene igihugu bahatuye bafise ubwoba bwinshi bwo kubona abantu baguma bahaza batabazi, aho babona yuko araba M23 nako nibona n'aba M23 mu minsi bashobora kubakorera ibintu bitari vyiza nk'ivyo bakoreye muri Rucu. Rero ubu umutekano kabisa aha muri Butembo ndetse no muri Beni, aha ni muri Nord Kivu, biraboneka neza yuko abanyagihugu baho batishimye kabisa. Ubwoba ari bwinshi bwo gutinya zino nyeshamba za M23. Kumbure ababeni wabo abo basi wabo abo bazalendo baraza kugira icyo bakoze, kuko amakuru yamaze kuja hanze niki yuko aba yamenye abantu benshi. Sivyo gusa, ari benshi bagiye baratubaza ingene muri Bukavu vyifashe, ariko mbananye nababwira yuko Bukavu ikiri mu minwe nyeshamba za RDF M23, ndetse mugabo imigwano ya hato na hato ukozanya ko cecene mu masaha y'ijoro abawazalendo bona yuko batagoheka kugaba ibitero bya hato na hato ku birindiro vy'izi nyeshamba za M23. Tuba dushobora kumenya ibihononikarira, ariko gusa turamenya yuko imigwano kabisa yabaye, nubwo tubasha kuronka amakuru yimbitse dushobora kumenya ushobora kuhononikarira. Yes, hari n'abadusaba tubabwira ingene muri Uvira vyifashe. Numva tonda kwagara ko muri Uvira na Colonel Makanika
yarayashikirije abawazani canke abakongomani muri rusange babwira yuko atanzira n'imwe canke bidashoboka kugira ngo zino nyeshamba za M23 canke RDF zishobore kwigarurira ino Uvira. Kumbura afise ico abikuyeko, arabizi yuko ingabo z'Uburundi zino ntagoheka ziharinze ata kibazo na kimwe kabisa, kandi zititeze no kuharekura. Rero icizere bari cishi ku bantu bose, rero bumve yuko aha muri Uvira kabisa hatekanye, ata kibazo na kimwe, atagakacira. Yes, nagakacira, ntagakacira niko abarundi babivuze. Rero muri no camake y'amakuru yacu no munsi kome conclusion nuko ubwo bari bwishi muri Beni ndetse na Butembo, kubera igihugu kuma babona abantu bashasha bakuma bahiyongera, ndetse twanakubitiye muri territoire ya Fizi twabwira yuko hashoboye gufatwa abasirikare batari bake b'umuhari w'inyeshamba za RDF aho bari bagiye kwihuza n'abandi, ndetse turababwira ingene ibintu vyari vyifashe mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane ku munsi w'ejo ku munsi uhise. Urabona ko tutabahaye ibiganiro kubera cyari igihe c'isabato. Rero reka nshimire cyane abantu bose twabanye makino kiganiro, nizere yuko mwashoboye kumvira byinshi. Ndabatumira kubandanya mukora subscribe kumbure, kandi ndabatumire ko tongera guhurira mu nkuru yose canke midonido y'ino nkuru zino nkuru nababwiye mu gihe tuzakuba turi kumwe n'umusesanguzi. Urabona ko kubera imvo z'umwanya atabaye pereza, ariko turaza kubongera kubana mu kiganiro dushobore kubashikiriza uko ibintu vyifashe muri rusange, na cyane cyane aha muri leta zunze ubumwe, leta ya rusange ya Kongo. Nubwo batubwiye ko hari ubucina bumwe atamirwanda irikirahaba, bagerageje gutanga agahembo, nacyo tubaza kuvuga ko mu makuru yacu yiramvuye no munsi. Kandi abashimire cyane mwebwe mwese twabanye makino kiganiro ku munota wa 20 nizere yuko mwashoboye kumvira byinshi. Je mwari kumwe kuri micro nitwa Cody de Black, ndabatumirira kubandanya musangiza ibiganiro byacu ahandi mu bishikane kure hashoboka, kumbure tubandanye kuguma twagura umuryango wa B Info Plus. Bye bye.